Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza no kuroranirwa mu byanyu no mu banyu n'ivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona nongeye kugaruka kugira ngo dusangire aya majambo tumaze imisi tuganira ko muri bino biganiro aho tufise ibiganiro bivuga ku bahigwe mu bwami bwo mwijuru. Tumaze kurabira hamwe ibice bitanu cyangwa se uduparti dutanu. Ni kuvuga ubu tugomba tuganire ku gice cyangwa se kuri parti ya gatandatu. Twavuganye yuko ari ibiganiro 8 bitwereka intambwe 8 abahirwe mu bwami bwo mwijuru bategerezwa gucako, bategerezwa kuzuza. Twabonye yuko izi ntambwe zigize amakarakteristike, ibiranga abahirwe mu bwami bwo mwijuru. Kwibi bintu ari ngombwa ko umuntu abigira mu gihe yipfuza kuba umuhirwe mu bwami bwo mwijuru, kuko niyo processus iganisha umuntu, ijana umuntu ku kuba umuhirwe mu bwami bwo mwijuru akwije vyangombwa. Nk'uko twagiye tubibona Yesu yigishije muri zino nyigisho akavuga ku bahirwe mu bwami bwo mwijuru uko bameze, uko bakwiye kumera, ibibaranga. Twabonye amajambo twasumye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo mu gice ca 5. Twahereye ku murongo wa 1 turasoma, n'ubu tugeze ku murongo w'8 muri kino gice ca 6. Dusome rero aya majambo ari ku murongo w'8. Mwumve ingene avuga. Indanzi y'amajambo ivuga ngo Yesu yerekana nako ngo abahirwe abo ari bo. Umurongo w'8 uvuga ngo hahirwa abafise imitima itanduye kuko ari bo bazobona Imana. Imana yacu nihimbazwe. Tuyasubiremwo. Hahirwa abafise imitima itanduye kuko ari bo bazobona Imana. Imana yacu nihimbazwe. N'ano majambo agize kino gice ca 6 tugiye gusangira namwe muri kino kiganiro igitondo gishasha. Mwebwe mutashoboye gukurikirana ibice byarenganye kubera ko kumbure mutari bwigire mwiyabonesha canke mwiyabonesheje, mugabo ivyo biganiro bikaba byacishijwe ko mufatiriwe n'ibikorwa byanyu vya misi yose, canke ata mamega canke ata connection, canke ugasanga nta mwanya nyene gutyoye. Twabasaba kuraba ibi biganiro bizobafasha cane. Twarababwiye yuko aha hantu Yesu yariko yigisha avuga kuri doctrine yiwe, yariko aravuga kuri doctrine yiwe igize inyigisho ziwe yigishije. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, rero umuntu yipfuza kuba umuhirwe mu bwami bwo mwijuru, umuntu yipfuza gukwiza vyangombwa bisabwa kugira ngo abe umuhirwe mu bwami bwo mwijuru, bisaba yuko akurikirana aya ma etape, akumva neza ico iyo etape imwe yose ivuga, ico intambwe imwe yose ivuga, ibisabwa kugira ngo umuntu abe umuhirwe mu bwami bwo mwijuru. Kuko utanguye urugendo rw'iyobokamana, ni byiza rero kumenya neza ibisabwa, uko bigenda, uko byifashe, ingene bimeze iby'iyobokamana umuntu agiyemo. Twabonye yuko Yesu Kristo ari nkaho nawe yarafashwe, ko nawe yari umumetre, yarabaye umumetre, kubera ko ico gihe harabaho abigisha, abarabi bamwigisha, abigisha ibyagezwe, abanyabwenge b'ivyanditswe, ibintu nyene nk'ivyo, abafarisa n'abasadukayo. Bamwe bose bari bafise filozofi yabo, imyizere cyangwa se ivyo bagenderako, bemera, bayoboka, inyigisho bigisha abayoboke babo, ibintu nyene nk'ivyo. Rero kino gihe mbere nasomye indi commentaire nsanga ngo kino gihe mu bisanzwe ngo Yesu Kristo, kuko ngo inyigisho we yaraje kwigisha naho zari ziyobokamana, ngo zari zimeze nk'aho umengo zihinyuza cyangwa se zitsindisha izahahora. Zari inyigisho zerekana yuko umenga izahahora zo mu isezerano rya kera hariho agasembwa, hariho amarabaga, hariho ico zihagije, canke mu yandi majambo mbere kumengo zaplikwa nabi, bazishira mu ngiro nabi, ntibavyifatamwo neza. Rero muri ico gihe ngo Yesu Kristo bamubona nk'umurobere,
atanguje hobeliyo, atanguje ikiroberi. Imana yacu nidutabare. None rero tubonye rero no majambo agize kino gice. Iki ni igice ca 6 kuko twamaze kubibona. Twarabonye intambwe ya mbere, muze mubirabe ntituza kubivuga ko cyane. Intambwe ya mbere yatubwira ngo hahirwa bafise ubworo bwo mu mutima, n'ibindi byakurikiye. Ubukurikira twabonye ngo hahirwa batuntuye, aho twaraboneye hamwe buri ntambwe yose ingene umuntu ayifatamwo, ingene umuntu ayifatako, ibisabwa, ibyo umuntu aronka kuri buri ntambwe yose iyo ariko arasatira yegereza gushika hariya kuri iriya ntambwe ituma aba umuhigwe mu bwami bwo mu ijuru. Twarabonye kandi ko bwa 3 byavuga ngo hahigwa abatekereza n'ibindi. Twabonye ko ubuhigwe bugira 3 cyangwa se intambwe igira 3 ituma umuntu aba umuntu atekereza, umuntu atuje. Intambwe igira 4 nayo twabonye yuko ngo hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka. Aho hose twarabonye iyi ntambwe ico umuntu ayironka, iyi ntambwe ico umuntu ategerezwa kuyirondera ko iyo ahageze, kandi ko iyo ahasimvye, iyo aharenganye bidaheze ngo bisubire kuba ibintu bikwiye, byuzuye, bikwije byangombwa, bitaba bigikunda yuko uyu muntu aba umuhirwe akwiye, yujuje ibisabwa mu bwami bwo mu ijuru. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero twaraboneye hamwe kandi yuko ibi bice 4 byose bitangura muri aya majambo avuga ku bahirwe mu bwami bwo mu ijuru, kwibi bice 4 vya mbere vyerekana intambwe 4 umuntu acako ariko arahingurwa rwose. Ni ama etape umuntu acako ariko arahindurwa ngo abe umuntu ahindutse, abe umuntu yemewe n'Imana, abe umuntu novuga ngo akuwemo ikiroberi cyo mw'isi, akuwemo amarabaga n'agasembwa byo mw'isi. Izi ntambwe 4 zifasha neza na neza umuntu guhinduka, novuga ngo zikura nature pescheresse mu muntu. Zikura izi ntambwe 4 za mbere, zikura akameremere k'ivyaha mu muntu. Izi ntambwe 4 uziciye ko neza ubasha gukurwamwo, ubasha gukurwako imigozi y'ivyaha, kameremere y'ivyaha. Hagera igihe buri jambo, hagera igihe kameremere y'icaha, kameremere y'umubiri ineshwa, itsindwa, ikakwa ubushobozi, ugakugwamo akarangamutima k'umunyavyaha. Hanyuma intambwe 4 zikurikira nazo ugaca utangura kuronka rero akarangamutima k'Imana. Muri wewe ututangura kuronka umutima w'Imana, muri wewe ututangura kuronka ubumana, muri wewe uturonka iyindi nature itandukanye na ya nature mvukanwa, novuga ngo y'ivyaha umuntu avukana. Imana yacu nihimbazwe. Nibaza ko muriko muravyumva. Rero twararabiye hamwe mu gice ca 5 ingene rero uyu muntu yaramaze iminsi muri za ntambwe 4 zimuganisha, zimujana ku kuba umuhirwe mu bwami bwo mu ijuru. Twararabiye hamwe rero ingene uyu muntu yaronse akarangamutima ka mbere k'Imana, ko twabonye yuko mu bintu vya mbere bibaho Imana ifise biyirimwo ni imbabazi n'urukundo. Imana yacu nidutabara. Murazi yuko mbere na Yesu Kristo igihe yari akiri mw'isi, mu byo yigishije, mu byo yavuze, yarashimikiye ku rukundo, avuga ko ariyo ngabire iruta izindi. Yaravuze no ku mbabazi, ikintu umuntu akwiye kubabarira abamugirira nabi, kuko hamwe yobabarira gusa abantu canke hamwe umuntu atogira imbabazi, na se wo mw'ijuru nawe atoheza ngo ababarire uwo muntu. Twaboneye hamwe rero mu buheruka rero ikiganiro c'ejo hahise, twarabiye hamwe ukuntu ngo hahirwa abagira imbabazi. Twararavye kandi dusanga uyu mutima w'imbabazi ni Imana yonyine ibasha kugira imbabazi. Umuntu ntashobora kubabarira
ngo ico atanze kw'imbabazi gikurweho, gihanagurwe, gifutwe, gitabwe kure ya dosiye cahoramwo, hanyuma umuntu atangure gushasha. Twabonye ko umuntu muri kameremere yiwe, muri kamenyere yiwe, ingene umuntu aremwe, ko wewe niyo yaguhaye imbabazi asa nuko umengo rimwe na rimwe nta yandi mahitamwe afise, nta kundi ari bugire, none natazi guha araheza akugire nte, mbega aragupfunga, mbega aragukubita, mbega arakwirukana. Twasanze hariho abantu uburorero bumwe bumwe, iyo asabwe imbabazi atayandi mahitamwo afise, naho yoba yakomeretse, naho yoba yababaye, naho yoba ngira ngo afise igisebe muri we, yumva umengo sinzi, ico gihe nta yandi mahitamwo aba afise, aba oblige yo kuvuga ngo ndakubabariye kubera ko nta kundi kuntu ari bugire. Mugabo yaba yari afise inguvu, yari afise ubushobozi bwo kugira ikintu akora, akaba yari kubikora kubera ko uyu muntu yamubabaje. Twasanze kandi umuntu imbabazi ziwe ari iz'uburyarya, kuko ivyo yakubabariye ko aca agenda akabibika. Ejo usubiriye kugira ngo na mwaka uyu wangiriye ukuntu, n'ejo bundi wagize ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo cyane twasanze rero Imana yonyene niyo ifise uyu mutima wo gutanga imbabazi, kandi irazitanga bigakunda, ibyo wacumuye igahanagura igakuraho, hanyuma ugasubira kuba umuntu mushasha, ukaba icaremwe gishasha. Imana yacu nidutabare. Rero iyo umuntu ariko aratera yunguruzwa, agenda ava mu bwiza aja mu bundi, arengana intambwe aja ku yindi, mu bijanye n'izi ntambwe zituma umuntu aba umuhirwe yuzuye mu bwami bwo mw'ijuru, twasanze uyu mutima Imana irawumushiramwo. Uyu muntu Imana imutransferamwo umutima wo kugira imbabazi, kuko aba asigaye Imana iba muri we, we aba ari mu Mana, nayo Imana nayo iba iri muri we. Muri ico gihe rero abasigaye avuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiyo nkuko Pawulo yavuze, ariko ngo n'ubundi naho ndiho, si jewe nkiriho, ariko ni Kristo ari muri jewe. Imana yacu nidutabare. Kubera ko rero Imana uyu muntu isigaye iri muri we, niyo mpamvu bikunda kwababarira, kuko kuno kubabarira bigakunda siwe abikora, abikoreshwa na Kristo ari muri we, abikoreshwa n'umutima w'Imana usigaye wafashe vola, usigaye ari wo ukontorora ubuzima bwiwe, abishobozwa n'akameremere k'Imana kari muri we, kuko niko kaba gasigaye kamurongora, kamuyobora, kamushoboza gutanga imbabazi bigakunda. Imana yacu nidutabare. Coma rero kuri no rezime, wewe utashoboye kubikurikirana, ukaba ushoboye kumva ubuhombe ushobora kuba ufise muri ibi bintu byose twamaze kuvugana byarenganye. Icoma nawe washoboye gukurikirana bino biganiro, ukaba uri kurunguka, ukaba uri kuratera intambwe, ukaba uri kuratera ushishikara, ukaba uri kuragenda ushishikara wunguka ibitari bike mu bijanye na zino ntambwe, ukaba waramaze kubona ahantu woba waratirishije, ukaba waramaze kubona ahantu wasimbye, ukaba waramaze kubona ahantu uhajije, ukwiye kuvuga ngo Mana ntabara, ungirire neza, aha hantu usanze naratirishije, aha hantu usanze hariho ico mbuze, hariho ico mbajije. Hanyuma ukaba uri kuragenda ukosora kugira ngo bikunde ube umuhirwe akwije vyangombwa mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishaka